Amahoro neza. Haherutse kuba imari mu muryango w'abaririmbyi, aho abaririmbyi bapfuye izina Birimani Boy, bamwe bakavuga ko ari iry'iwabo n'abandi bakavuga ko ari iry'iwabo. Imbere yaho naho nyene harigeze kuja habona igicapo gifise iforoma y'ingoma, naco nyene mu nyuma bavuga yuko cibwe. Ivyo vyose bigashobora kuba biva kutamenya ko kwandikisha ibikorwa mvabwenge. Mbe none ibijanye no kwandikisha ibikorwa mvabwenge vyoba bimeze gute? Abarundi baba bizi ku rugero rushimishije? Twarayaze n'ubijejwe. Nitwa Deo Niyungeko, nkaba ndi umuyobozi ajejwe igisata co gukingira itunga mvabwenge. Mbe kwandikisha ibikorwa mvabwenge bigenda gute? Hasabwa iki? Ubwa mbere nuko ubanza gusaba kurondeza ico ushaka gukingiza kugira ngo urabe yuko atabandi bagikingije. Ubugira kabiri umaze kuronka inyishu ko atabandi barakingiza ico kintu cawe canke igisa n'ico, uja ku ntambwe igira kabiri ugasaba rero ko ico kintu cawe, iryo tunga mvabwenge ryawe rikingigwa. Muri ico gihe urandika ikete, hanyuma ugashirako na impapuro twaguhaye wuzuza, na twebwe tuzoca dukorera ko arizo mpapuro zo kwerekana ko ikintu wagicungereje cakingiwe. Hanyuma ugashirako n'icerekana yuko warishe amafaranga bijanye muri banki. Abasaba gukingira nk'amazina y'amahinguriro yabo canke amazina y'ivyo bahingura mu mahinguriro yabo, nabo nyene bagenda kurira muri banki nkuru y'igihugu, bagatanga ibihumbi 50. Gusaba kurondeza naho kugira ngo turabe ubwa mbere ko atabandi bantu bari bwacungereza ico kintu. Kubasaba ngaho iwacu bakorera iwacu ni 20,000 kugira tubasuzumire ko ikintu cabo atabandi bari basanzwe baramaze kuciyandikisha. Kubasaba bava hanze, ku ma invention ava hanze canke ku mazina y'ama entreprise canke y'amahinguriro y'ivyo bahingura mu mahinguriro biva hanze, bisaba bariha muri banke ya Bankobu kw'izina rimwe bakariha amadolari 200. Hanyuma ari kirya twita invention bariha amadolari 250. None inyungu yo bariyihe? Mbega ukingiye ibikorwa vy'iyo mu Burundi no mu makungu babikingiwe? Ufise itunga ridakingiye abandi barashobora kurigutwara. Ufise itunga naho wakingije ni ryawe bwite, atari uwuhaye uburenganzira ntashobora kugira ngo nawe akore ivyerekeye iryo tunga ryawe, ico watoye, ico wavumbuye, utamuhaye uburenganzira. Mu bihugu byose gukingiza ikintu cawe bifita akamaro aho nyene wakingije muri ico gihugu wakingijemo. Ni ukuvuga yuko tubivuze mu kirimi c'ikinofunofu, nuko la protection de la propriété industrielle et territoriale. Ariko hariho igihe umuntu ashobora kugira ati ko nakingije mu gihugu iwanje, reka nkingize mu bihugu nzoshoreramwo, canke reka nkingize rimwe mu bihugu vyinshi bihurikiye mu mugwi umwe gukingira. Aha turavuga nko muri Afrika, urashobora gukingiza muri ARIPO, ni Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle y'ibihugu bivuga icongereza, cyangwa ugakingiza muri OAPI, ni Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle y'ibihugu bivuga igifaransa, cyangwa ugakingiza muri Europe. None abiyandikisha baba bangana gute? Urwaruka rwawe ruvyitabira? Abakenyezi bo? Abajene uyu munsi nibo batanguye kuba benshi. Abakiri bato rero uyu munsi nibo benshi, cane cane abahi wacu nibo benshi badusaba gukingiza ivyabo. Nkaba no basaba kandi ko bobandanya biyumvira imigambi y'iterambere ryabo, hanyuma bakayishira mu ngiro, hama bagatanga akazi
hanyuma bagakora bakagwiza umwimbu, tukaronka umwimbu ukwiye aha mu gihugu cacu, tukaronka n'umusesekara, tukabona kuronka n'uwo dushorera mu makungu. Ico nokubwira nuko mu bo twakira harimwo imice yose, harimwo abagore n'abagabo, ariko ku rugero rutandukanye. Abagore baracari bake ugereranije n'abagabo. Urwaruka rwo mu mitumba yo hagati mu gihugu rwiyandikisha gute? Abasaba benshi bari Bujumbura. Hanyuma kandi tugereranije abasaba gukingiza ivyabo, benshi ni n'amadosiye ava hanze y'igihugu. Twebwe rero mu gihe bizoba ngombwa nuko muri ibikorwa vyacu byo gushikira abenegihugu aho bakorera, tuzoheza tugatunganya ku ntara, tukagendera intara, tugaca mbere twakira n'amadosiye yose asaba gukingiza ivyabo.